n'ubu turabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho muherereye mu mihingo ine y'isi. Twizere yuko mukomeye. Uno munsi twagomba dusubire tubahe update y'aho ibintu bigeze inyuma yuko Amerika itangiye amasaha 48 ngo Iran ibe yuguruye umuhora wa Hormuz. Ndabibutse yuko Amerika canke Perezida wa Amerika Donald Trump yari yavuze yuko amasaha 48 aheze ko baca basambura urugomero rw'umuyagankuba muri Irani yose ikaja mu kizime. Ayo masaha 48 yaraheze mu gihe isi yose yari kwirabirabisha amaso igira iti ibiba rero bigomba bibe, Amerika isambure ikigega ca Irani c'umuyagankuba hanyuma ibara ribe riguye. Ivyo rero ntivyabaye naho ayo masaha yaraheze, ariko Amerika yaciye isubira itanga imisi 15 ngo iyo misi 15 iheze izoheza ivugutira umuti Irani. Abantu benshi rero kino gihe baza bamaze kubona yuko Amerika yahejeje gutsindwa, intambara yo nyene yasotoye. Perezida Donald Trump wewe avuga yuko Amerika iza yaratsinze iyo ntambara, akavuga yuko hariko haba n'ibiganiro hagati ya Amerika na Irani. Iran's foreign ministry says you're not telling the truth when it comes to productive conversations to end the war. Well, they're going to have to get themselves better public relations people. We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. But we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem. Bwana Trump aremeza yuko hariko haba ibiganiro bikomeye cane hagati y'igihugu ciwe na Irani. Ati rero niyo bemera ivyo dusaba intambara izoca ihagarara. Mwumve abaperesi nabo, abaperesi n'abantu bo muri Irani baravuga bati ivyo bintu Trump avuga sivyo, nta biganiro biriko biraba. Bati Trump avuze ngo hariko harabaho ibiganiro, ivyo abivuga azi ico abivugiye, kuko mu gihe avuze yuko hariko harabaho ibiganiro abashora imitahe muri Amerika baca bumva yuko intambara igiye guhera, bagaca bagura imitahe, Amerika ikaba iratambuka muri ubwo buryo. Nkuko mpejeje kubivuga, abo muri Irani barahakana yuko atabiganiro biriko biraba hagati y'igihugu cabo na Amerika. No negotiations have taken place so far. I state firmly that there has been no negotiation or dialogue with the American side. However, in recent days, the American side has begun sending various messages through different intermediaries. Messages being conveyed through our friendly countries and us responding by stating our positions or issuing the necessary warnings is not called negotiation or dialogue. It is simply an exchange of messages through our friends. They have put forward. Aba bagabo bobo bavuga bati Amerika ibicishije
ku bihugu bigenzi vya Irani irungika ubutumwa igatanga proposition canke ikagira ivyo isavye ikagira ivyo ishikirije. Uwo mugabo rero aravuga ati ivyo si ibiganiro na gatoya. Forward some ideas. I saw in one or two places that it was described as a 15-point plan, but these were presented as various proposals. All of them have been conveyed to the country's senior authorities, and if it becomes necessary to take a position, that will certainly be decided. For now, our policy is to continue resisting and to continue defending the country. At present, we have no intention of negotiating, and no negotiations have taken place. Bati ubu twebwe kituraje ishinga nugukingira igihugu cacu. Voilà. Ati ivyo kuvuga yuko hariho ibiganiro biriko biraba, ati nta nivyo twiteguriye. The fact that they are now talking about negotiations is, in itself, an admission of defeat. Were they not demanding unconditional surrender? So why are they now speaking about negotiations? I will explain this further, because there are no negotiations taking place. But the very fact that an enemy that was seeking our unconditional surrender is now talking about negotiations, requesting talks and mobilizing its highest officials to negotiate with the Islamic Republic, means accepting defeat. Bati igituma baguma bavuga ibiganiro bagomba ukuntu twicarana kandi natwe tuvyemeye byoca bigaragara yuko twatsinzwe twaneshejwe. We want the war to end, but on our terms, in a way that ensures it will not be repeated, and that our enemies learn a lesson so they will not even contemplate attacking Iran again. Ati twebwe nka Iran turifuza yuko intambara ihera. Ati mugabo twifuza yuko abaduteye bahakura icigwa. Nejo bundi ntibaze basubire gucutsa agatima kukugomba gutera Irani. Iri jambo rirakomeye cyane. Second, the damage suffered by the people of Iran must be compensated. Ubwa kabiri ati ivyo abanyagihugu bacu batakaje canke babuze bivuye kuri intambara Amerika yasotoye, intambara Amerika yazanye yaduteje, bategerezwa kuvyishurwa. Ku rundi ruhande haraciye iminsi ibiri ihinguriro rikomeye ry'ibitoro muri Amerika, ihinguriro riri muri leta ya Texas rihiye. Gushika ubu nta muntu arashobora kwemeza yuko ryoba ryabaye isanganya risanzwe nuko ari Irani yoba yaratanguye gukora igitero kuri Amerika nk'uko yari yavyemeje. Reka tube turageza ngaha iyi update. Murumva yuko Amerika isa niyatsinzwe iyi ntambara. Nagomba ndangize ndababaza ikibazo gikurikira. Mbega mubona Amerika itsinzwe iyi ntambara izosubira kuboneka nk'igihangange ku isi, hamwe bigaragaye vy'ukuri yuko Amerika itsinzwe? Mubona hazoca hakurikira iki? Mugire ibihe vyiza.